kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ibimaze iminsi bishikira bamwe mu bamenyesha makuru bakorera mu Burundi ni ikimenyetso cerekana ko ukumenyesha makuru mu Burundi ari umwuga inzego za leta zishinze ijisho kugira ntizihirahire ngo zishikirize ibitagenda neza. Abariko barahamagagwa agasakisaki, abandi batega ubwoba, nababa bari umutima menyo bagakora kuri bimwe ubutegetsi bwa CNDD-FDD butifuza ko vyovugwa kugira abanyagihugu ntibamenye ibibera mu Burundi, bakunde bumvirize kandi bemere ivyo babwirwa n'abategetsi kandi kenshi birimwe ibinyoma. None abanyagihugu bakeneye kumenyeshwa ibiba mu gihugu biyumvira iki? Abaharanira ubwigenge bwo kumenyesha makuru bo babivuga ku iki? Ido nido ni muri kino kiganiro kw'isoko mu runani rw'imenyesha makuru mugiye gushikirizwa na Jewe Revereye Bazikamwe. Murahawe ikaze. Kw'isoko mu Burundi ubwenge bwo kumenyesha amakuru bubandanya gutosekara. Abamenyesha amakuru babiri b'ikinyamakuru Jimbere barahagaritswe ku munsi wa gatatu w'indwi heze mu gihe bariko barakurikirana ishigwa mu ngiro ry'urubanza rwaciwe na sentare. Ubundi mugwi urimwe abamenyesha amakuru bahagaritswe uwo munsi nyene mu gihe bariko bakurikirana urugendo rw'umutegetsi w'umunyaburayi. Tuvyibutswa na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo. Abamenyesha makuru babiri b'ikinyamakuru Jimbere bahagaritswe ku munsi wa gatatu igenekezo rya 18 Ruhuma umwaka wa 2026 imbere yuko barekugwa inyuma y'iminsi ibiri. Abo nabo ni Olivier Manirambona na Aline Niyonizeye afata amasanamu. Abo bamenyesha makuru bari bagiye muri Mutanga Nord muri commune ya Ntahangwa gukurikirana ishigwa mu ngiro y'urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya Ntahangwa. Iyo ngingo ya sentare yaraba ikibanza cyo wahoze ari umushinga mateka Simeon Ngenzebuhoro yaramaze imyaka 21 aburana na Suzanne Manirakiza. Mu gihe iyo ngingo yariko irashigwa mu ngiro niyo umupolisi yaraho yegera abamenyesha makuru kubabaza ikibagenza nabo bamwereka ibibaranga ko bari mu kazi. Umupolisi yaciye asaba kuraba amasanamu yaza yafashwe ariko ntayo yasanzemwo. Inyuma yaho gato abandi bapolisi baci bashika kuri ico kibanza. Mu gihe umwe muri abo bamenyesha makuru yari karandika biriko bibera kuri ico kibanza, abacamanza bari baje gushira mu ngiro ingingo ya sentare baci bategeka ko abamenyesha makuru babiri bahagarikwa co kimwe na Simeon Ngenzebuhoro. Baci bajanwa kuri sentare ya Ntahangwa muri zone ya Ngagara, mu nyuma binjizwa gasho. Ibikoresho by'abamenyesha makuru navyo nyene birafatwa. Urubanza rw'ikibiriraho rwari rutekanijwe bukeye ku munsi wa kane. Abamenyesha makuru baragwitavye baherekejwe n'ababunganira, ariko urubanza rwaciye gungururizwa ku munsi wa gatanu yamara nigwabaye rucumvirizwa. Mushikiriza manza mukuru akukira sentare nkuru isuramwe imanza ya Ntahangwa yemenyekeje ko barekuwe ivy'agateganyo. Kwigenekezo rya 18 Ruhuma nyene abandi bamenyesha makuru Barundi na mpuzamakungu barahagaritswe. Bariko barakurikirana urugendo rw'intumwa y'ubumwe bwa Buraya Aja Labib mu bushikiranganje bw'imigenderanire. Amakuru twaronse nuko bariko bategura ivyuma bakoresha hari hatekanijwe kumwakirira, mu nyuma abakozi b'iperereza ry'u Burundi baza kubahagarika maze bajanwa kumvirizwa. Bakaba bahavuye barekugwa mu masaha ya 3 mw'ijoro ry'uwo munsi wa gatatu. Urakoze Bertrand Ngendakuriyo. Gufunga abamenyesha makuru kiretse ko ari kubahohotera bakazira akazi kabo kubera baba kenshi bashikirije ibitanezereza ubutegetsi, bisubiza inyuma ubwigenge bwo kumenyesha makuru eka nubwo gushikiriza iciyumviro, bigatuma abanyagihugu bataronka amakuru yizewe. Ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu bashoboye kuganira n'urunani rw'ibimenyesha makuru. Ingendo mbi kuko ishituma abanyesha makuru basigaye bagira ubwoba, bagasha bagira ivyo batinya kuvuga, kandi navyo ari navyo umunyagihugu aba akeneye nk'inkuru kugira ngo kumbure yumvirize ivyo abategetsi bariko barakora vyiza canke bibi abimenye, kuko abanyesha makuru burya batahari gutumva amaradiyo bice bigora. Rego mu Burundi amaradiyo yaragwiriye n'ibimesha makuru vyaragwiriye, mugabo amakuru ashikirizwa n'ayo maradiyo nta kanavura na gatonya afise. Sinzi ko ari amategeko baba barashizeho abibabuza, sinzi ko ari ubwoba, sinzi ko ari iki, ariko amakuru dushikirizwa n'ukuri nta muntu n'umwe yobideha. Aho amaradiyo yigenga yatuririwe ayandi akugagwa, vyaratumye aya maradiyo asigaye akora nabi cane. Mu buzima bwa misi yose umuntu wese ararekuwe kuronka amakuru canke yategerejwe kuba n'umumenyesha amakuru, kuko
aho turi hose umuntu wese aba afise amakuru kandi yategerezwa gutanga amakuru, ariko kandi nk'ababinonosoye babifitiye n'ubumenyi n'abamenyesha amakuru rero bategereza kuza baramenyesha amakuru kandi bakaronka ubwo bwigenge, bakaronka n'uburenganzira bwo gushobora kumenyesha amakuru abaribo bose. Hanyuma iyo bishitse hakaba ibibakurikirana, uba apfunzwe rero nawe buba ari uburenganzira bwe bwo kuronka ubutungane kandi ubutungane bwigenga. Bishoboza gice bwafasha kugira ngo abantu bashobore kuronka amakuru, kuko amakuru mu buzima bwa misi yose ni kirumara. Mu bisanzwe abamenyesha amakuru hano mu gihugu cyacu biragaragara ko baburabuzwa mu kazi kabo. Ibiherutse gushikira abamenyesha amakuru ikinyamakuru Jimbere magazine n'ikimenyetso kitabesha cy'uko atabwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari, kuko bariko bararondera inkuru zifasha abenegihugu kumenya ibiriko biraba mu gihugu. Bwari uburenganzira bwabo, bukaba n'uburenganzira bw'abenegihugu kumenya ibiriko birabera mu gihugu cyabo. None rero baciye bababuza kuja kurondera inkuru, mbere bakanabafunga. Iryo no guhonyanga mbere ibwirizwa shingiro ryo mu 2018 ryo rivuga yuko umuntu afise uburenganzira bwo kumenya amakuru no kugira icyo aterere mu gihugu ciwe. None rero umuntu azomenya ngo aterere hehe atamejejwe amakuru y'ibiriko biraba mu gihugu. Niho tuvuga tuti bari bakwiye kureka ubwidegemvye w'abenegihugu ukugaragarira mu kumenyesha akababakiye, bikije muri abo bimenyesha amakuru bobo bashobora kubashikira. Nakanaramaze rero kubona yuko hageze naho bababwira bati naho tubarekuye nimugende mugabo ntimuze murenge imbibe z'igisagara ca Bujumbura. Nayo ku ruhande rw'abaranira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, Alexandre Niyunge ko arongoye urunani IBG, urunani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi, ariyamiriza yivuye inyuma itotezo abamenyesha amakuru babandanya gukorerwa mu Burundi, agasaba kanatsinda ko na Sandra Muhoza yorekugwa kuko ariko arazira ubusa. Mu runani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi turiyamiriza cane kandi turanegura twivuye inyuma ifatwa ry'abamenyesha amakuru bikimenyesha amakuru Jimbere. Ntivyumvikana kandi ntivyemewe mbere ko umumenyesha amakuru afatwa canke ngo ahamagazwe mu butungane mu gihe ariko arakora akazi kiwe kemewe n'amategeko. Ivyo rero vyabaye n'uguhonyanga ku mugaragaro uburenganzira bwo kumenyesha amakuru no kumenyeshwa amakuru, kandi n'uburyo bwo gutera ubwoba umwuga wo kumenyesha amakuru. Ivyo rero mu runani rw'abamenyesha amakuru mu Burundi ntidushobora kuvyirengagiza nk'ibisanzwe namba. Ubutumwa bwumvikanye kumenyesha amakuru buratomoye kandi burateye amakenga menshi. Iryo fatwa rituma abamenyesha amakuru bumva ko gukora akazi kabo bishobora kuba kwegera ibibazo, cane cane iyo bariko barakurikirana inkuru zijanye n'abategetsi hamwe n'ivyo bashaka guhisha. N'ubutumwa rero bwo gutera ubwoba no kuburabuza ubwigenge bituma bamwe mbere mu banyamwuga birinda kuvuga canke kwandika ukuri. Kubura urunani rero rw'abamenyesha amakuru mu Burundi, guhisha umwotsi inzu iriko irasha siko kubaka igihugu kigendera ku mategeko n'ubutungane. Kuboha ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bihomvye igihugu bikagihesha ishusho mbi mu makungu. Turashima ko abo bamenyesha amakuru baje imbere barekuwe, ariko ntibihagije namba igihe baguma bakurikiranwa n'ubutungane. Turasaba rero twivuye inyuma guhagarika ubunyene imanza zishingiye ku kazi ko kumenyesha amakuru, kurekura atagisabwe umumenyesha amakuru Sandra Muhoza, kuko ugufungwa kwiwe tubona ko kutagira ishingiro kandi kudakwiye namba. Kwemeza ku mugaragaro ko abamenyesha amakuru bashobora gukora akazi kabo atagutinya, atagufatwa, atagutotezwa. Uburenganzira bwo kumenyesha amakuru no kumenyeshwa amakuru si impano canke si ikintu co gusabiriza, ahubwo n'uburenganzira bwemewe n'amategeko kandi butegerezwa kubahirizwa. Mu runani rw'abamenyesha amakuru rero tuzobandanya dutera intege abamenyesha amakuru, kandi gutera ubwoba umwuga wo kumenyesha amakuru ntibizokwigera bizivya ukuri. Ni hano duce dusozerera ikiganiro twariko turabashikiriza. Mwavyumvise ko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi ugeze ahatemba, ariko rero biramaze kuboneka ku batari bake batoteze bamenyesha amakuru, ariko nabo iyo bagiye mu ngorane bagahamwa batabarizwa n'ivyo bimenyesha amakuru baba baratotejwe canke n'amashirahamwe yigenga. Mwakoze mwese abariko baradukurikira, mwari kumwe na Jewe Revere Bazikamwe. Mugira amahoro iwanyu naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.